nta nubwo ari no gukubita nkaba ndagutoje indero nuko Bibiliya ivuga inkoni Bibiliya yemera irabyemera cyane Bibiliya iremera inkoni bakuzaniye wishyuye nawe umuntu agusumba ahubwo wamukubise makeyi genda wongere ko n'ayandi niho yova mu kintu mwana ugasanga yishyuye nawe umuntu amusumba umuntu angana na nyina cyo ntuzi kazoba nyoko bukwe muraguruka nimuzi yo muzoja nyaki kabasuka umuntu angana mama wawe ukamwishyura uko ugombye umuntu angana mama bakagutuma ukanka kera si uko byari bimeze. Pawulo yandikira Timoteyo aravuga ngo abatama ububahe nk'abaso. Ubahe. Pawulo aramubwira we Timoteyo mani tugirire neza mugakiza harimo disipurine harimo kubahana uko bimeze. Jewe utagira disipurine n'amakofe no yashirako ukunda bivuze nuko nyene kandi Imana ikabinyemerera cyane. Amen. Umuntu uri kurishura nabi ntuzi kazoba nyoko bukwe. Umuntu ari kagutuma hari igihe azoba bosi wawe ariko ukamwishura nabi. Aho rero barakanye ndabivuga byahindutse ntabwo ari Kenayi profesayo oya umunsi si Kenayi profesayo bubahe na nyoko buja kugira azopongere. Suko bimeze utubaha nyoko buja nega ntagera kure aguma gupangira kukwirukana. Uko bimeze habati umukobwa ntagaya nabwo ari aba karavuga ukavuga. Hari abana hano banyina bavuga bakavuga nkanje uvuze ukavuga n'amakofu nuko bimeze. Utubaha ntugera kure aho ukorera hose utubaha ntuzogera kure. Haleluya. Ariko haleluya. Ibintu nivyo cyangwa sivyo? Ugomba kubaha kandi impamvu ufise uruzerero. Ari n'abantu agira umugenzi rimwe nk'aba abana b'abakobwa agira umugenzi rimwe ubundi ukasanga baratandukanye kubera ukuntu kagomba bugira nk'uku mbega sinzi ibyo bagwaye. Baba naje ntagira umugenzi. Yesu ashimwe. Narimvuze ngo Yesu ashimwe. Ikindi mwa bakobwa mu mazu y'abahungu gukora iki? Ayo mazu mwinjira y'abahungu muja gukora iki? Izo ndamukanyo z'abahungu muja kuraba mugomba iki? Birashoboka kuko ubonye uri kurasohoka ari we yogutwaye uri kuritesha agaciro. Ayo mazu mwinjira ayo maragu mujya iyo micopo mujya n'ubwo bubenzi hari igihe buvuga ntibuvuga mbe hari igihe bivuga ubimira bihose ariko hari igihe bivuga hari igihe bivuga wega umujya umunsi byavuze uzofyuragura amaso. Kwiwanyu mukiri kumusoma n'ibiharage burabijya burabisa ubwiza bw'Imana. Haleluya. Tera haleluya.
ongera haleluya. Kwiwanyu mutaragera ku rugero rwo kurya inyama, burajya ibyo nyene ushikiriye. Yesu ashimwe. Genda witunganye umukobwa mwiza, umusore mwiza afite isuku. Muhungu ugasanga yambaye igishati menga ayikuye mu kanwa k'inka. Uyu musore w'imyaka 20 umenga iyi mpuzu yambaye ayikuye mu kanwa k'inka, hanyuma akajya no kuresha. Nta n'isoni mugira. Amen. Uyu mukobwa ataramenya no gutunganya hajyama, ufise imyaka 20 n'ingahe, uri kusengera ngo Imana iguhe umugabo, uzomenya ibintu utakoze ukiri wanyu uzoja kubikora mu rugo. Burarindira uwa nyoko yemera amagorwa yawe. Mani tugire neza, iyo myanda mube muragumanye nawe. Nta bagabo b'abanyamyanda bahari. Inzara Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nagomba dusenge. Amen. Uri umukobwa kwera ukirwana n'amasahani yuzuye amasafuriya amaze iminsi atogeje. Hanyuma urumva ngo paze ngo mfite umutwaro ngo Imana impe umugabo, imuzana ikamucisha hehe, irakuraba ikavuga ati uyu mugabo nomuha. N'ubundi amushikanye nta n'indwi 2 bomarana. Reka bandaze muri seminere babanze bamutunganye. Kandi ugaca usanga ari kuri tachi, ari kuri Facebook, ari kuri YouTube, ari kuri TikTok, ari kahajyama amasafuriya, amasahani, aduma isasi. Nta n'isoni mugira. Hanyuma Imana iguhe umugabo wa hehe ameze ngwiki. Haleluya, 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 haleluya. Abanyumvise haleluya, tera haleluya. Ariko nk'umuhungu ariko aragutesha umwanya, akigurira iboka na nyina wiwe, akigurirwa iboka na nyina, akagutesha umwanya akakuraza ku ipoto, muzunguruka amakorosi. Ariko urabona kwera umuntu yagutesha umwanya. Abafashijwe haleluya, abafashijwe haleluya. Abantu mufite gahunda zo gucikira muzihagarike. Mugende nyumviriza, ugende utegure, tega amatwi mu nyumve. Amahirwe abandi bagize bagacikira bagakomeza, hari igihe wowe utoyagira. Nigeze mbabwira umukobwa yagiye guteka kuri mariage yiwanje, twa Esperance yavi mukiki. Hanyuma yarakuze kandi yarasenga kweri yari umupanegote w'ingufu. Hanyuma niwe bampaye ajya guteka kuko mariage yanje yabaye ruguru.
tuvuyeyo nari ndamuyoboye mu gwaruka arambwira ati rero Imana itampaye umugabo vuba ndaza kubivamo. Bimwe b'abana bamwe bavuga ngaha ararambirwa nk'uko nawe warambiwe, acikira muri Sokariti haruguru. Nta mezi bamaranye amezi 3 yonyene acajya muri toilette. Yapfuye yicaye muri toilette, nta ngwara yagwaye. Nugira imigambi mibi ntuzoze kumpanuza, kuko ibyo nzokubwira ukabirenga ko bizokumerera nabi. Mu ntega amatwi turamaze kubona ibitari bike gusumba mwebwe. Umuririmbyi umwe hano bakoze Imana baramuzi, arambwira ati pase rero senga binyaruke kuko ntabonye umugabo vuba. Ibintu by'Imana ndaza kubiheba. Rangije aragenda ndamubura, aragenda afondafona utwo nyene yumva, acahura n'umugabo w'igikoko. Nyina yari yaramutaye, nta nyina yagira, urumva hari igihe umuntu aba agira ubuzima bwirebanga, sibyo? Ariko ufise ubuzima bwirebanga naho woyitwara ntugire yuje. Ntabwo ubwenge mwabubitse iwanyu ntabyonze, nta n'ubwenge wimva ati jewe nkagira isanganya, nta mama ndirira, nta data mbwira, ni jewe jenyene. Naho wogwara niwe wigwaza, hamugaca witega umuhungu atagira imbere n'inyuma. Mukobwa caragenda mu nyuma cagira ubuzima bw'inyamuhungu yamukubita mu ijoro no ku mugoroba.